Kaze mu kiganiro cacu warubize, ikiganiro gitegurwa kikanashikirizwa n'isengero rya CRC riri muri Arizona mu gisagara ca Phoenix. Nongera ndabashimira gose abantu bakurikiranye ikiganiro cacu ca mbere. Mwarakoze ku ma feedback yanyu, ama message, ama calls, nukuri turabashimiye gose. Rero n'umusi nagiriwe ibakwe. Nashaka mutore umutumire wanje buno munsi. Niba kweri dasanzwe natewe iteka ryo gutumira umuririmbyi rurangiranwa. Ndabasavye, reka ndabahe amasegonda 5 mubanze mumenye wariwe. Ni umuririmbyi rurangiranwa. Uwagitoya aze kunyandikira muri comment ambwira uwariwe, ariko nagira ndamwakire. Mutumire witeka, karibu cyane. Murakoze cyane. Karibu cyane muri studio za CRC. Murakoze cyane, ndabashimiye nanje kuri ubutumire mu mpaye vraiment. Imana ibahezagire. Murakoze. Rero nashaka abantu bataratora umutumire wacu ubanze udukorere akantu abantu batuma bakumenya. Murakoze. Reka mwami uririmbe uri mwiza, reka mbivugi byo wakoze. Wankunze nabereye uri mwiza, waraje urampfira Yesu uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka Yesu uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge uri mwiza Yesu. Mwami awanye nawe Yesu uri mwiza, mu rukundo no mu mbabazi uri mwiza, ewe Yesu uragaheta uri mwiza, reka nshinge intahe ndabivuge mwami uri mwiza, uri mwiza, Wow. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Willy Uwizeye, nkaba ndi muririmbyi ari indirimbo z'Imana. Imana ikaba yaranteye iteka kubikora kuva muri iyo myaka ihise ya kera kugeza no mango nk'ibikora, kandi ndashimira n'Imana ko yabandanije
inkura mu bwiza inshikana mu bundi ndayishimiye yo yankuye aho nari ngeze naho ngeze ubu nkaba nkorera mu shingiro rya CLC aha muri Phoenix Arizona nkaba ndi worship leader nkaba kandi ndi umwe no mu barongozi ba Eglise Imana ibahezagire murakoze cyane. Vraiment n'umusi ndaryohewe. Yes. Ndaryohewe kuko nibakwe ridasanzwe. Nibakwe ridasanzwe kubona ndakugize nk'umutumire. Nanje niteka nagiriwe. Kuri ndashima Imana ko yavyemeye n'umunsi. Rero nashaka tuje mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Rero nashaka widondore. Ego Willy turamuzi mu ndirimbo, Willy turamuzi kuva kera, ariko nashaka utubwire intahe yawe. Ni ryari watanguye kuririmba? Ni ryari watanguye gukora uno murimo? Murakoze cyane ku bibazo ciza. Yumbajije gutyo nanje ndasubira inyuma cyane kuko igihe natanguye ni kera. Ubwa mbere na mbere navukiye mu muryango w'abantu basenga bakunda ibintu byo kuririmba. Nabise n'umu oncle n'aba members family members baririmba. So nkura muri influence gato y'indirimbo muhira. Fise n'aba oncle yo baba banezerewe hari igihe binjira mu nzu bakaza baririmba indirimbo z'Imana kuko niko bari batojwe kuva kera kuva bakiri wabo n'abantu bakuze mu ishengero rya Anglikana. So nakuze mbikunda nanje bashiki igihe maze kuba no byita umuyabaga sizi ko nari bwabo umusore nkiri muto cyane nakunda kuja mu mashengero nkumviriza abaririmbyi hirya no hino. Ariko ico gihe umbajije aho natanguriye bica bisaba kwiyumvira cyane kuko natanguye kuririmba neza na neza nabitanguye muri 94. Wow. Natanguye kuririmba neza na neza ico gihe nari mu gihugu cy'u Rwanda ndi kumwe n'abasore bandi bagenzi banje hari witwa Janvier, Jean-Marie hamwe na Johnson. Nibo twatanguranye twakoranye igihe nk'icumwaka gutyo. Ni gice cyo gihe mu Rwanda niho bari bagiheza ingwano no guhagarika genocide. So hari ukuntu amashengero yabumize cyane mu gisagara ca Kigali. Mu bantu Imana yakoresheje muri ico gihe nari ndi kumwe n'abo basore. Hari imigwi myinshi y'abaririmbyi yari kiravyuka za Rehobote hariko haravyuka n'abandi hari n'uwitwa Shabane nawe ico gihe yararirimba mu Rwanda. Natwe rero twararirimba nk'abantu twakuriye mu rusengero dusanga twagiza umugwi tutangura kuririmba hirya no hino badutumiye. Ni bwo twazungurutse ahantu henshi za Byumba Butare dukorera Imana. Murakoze. Rero urumva ico gihe watangura kubijamo ni impano wari ufise canke n'ibintu wakunda ukavuga ati reka ndabikore? Subi inyuma gato nari mfise mama wacu umusumwe yararwaye aryamye ku bitanda. Nakunda kuririmba muhira kuva ndi umwana. Nakunda kuririmba cyane ku buryo naho nafata amadebe ya Oki urayabona amadebe urayibuka y'amadebe ya Oki gutya nkarondere urubaho nkarushira imbere nkakwitaho n'udusumari nkaca mfata urabona amatirete ya plastique gutyo ukuntu yabaho nkaja nko ku mpuzu zimwe nkakurako hama nkayakwegurura gutya ngashirako mu nyuma nkatangura kuvuza nk'urikavuza gitari kubera gukunda kubona nk'aba Chancho Miss n'abajya amabano kera niyo rero kuko sikomeye niyo narinzi cyane. N'aba Africa Nova baririmba cyo giye mu nyuma na Nick Devarazamwo aje gukizwa. Urumva twagize influence cyane nizabo ko nta nabaririmbyi benshi twari tuzi ico gihe nta na televiziyo nyinshi zari zihari kugira ngo tumenye ibyo hirya no hino. Rimwe na rimwe twari abatereza ire nayo twarinda kuja kwira mu babanye. So
nuko byakuriye muri je nabikunda ku buryo no kwita ko ari gift Imana yampaye gusa ni impano Imana yampaye kuva ndi muto ndayikurana kugeza igihe itangura kuboneka ico gena kubwiye nari kumwe nabo basore mu Rwanda mu nyuma subira iwacu mu Burundi muri 1996 cyambandanya kuri Église Vivante no natanguye ndi kiri umusore naho hama mpageze mpura na Apollinaire niwe mukuru wa worship mu gihe gito baca bandekrita nk'umuntu ari mbateno ariko nari shoboye no kurongora ariko ico gihe ukiri mushitsa ahantu ugenda kwanza ukakira ibyo waguhaye mu gihe gikwiye bazogenda bamenya neza ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye so mu minsi mike Apollinaire ntivya mufasha umwanya wo kumenya kubona ico nshoboye aca atangura kuntraininga kuba nshobora kurongora nk'ibikorane byo hagati mu ndwi kuko kwijya bihama hari ibikorane byinshi no kuwa gatandatu mu cyugwaruka niko twakuze kugeza aho nisanga umunsi umwe muri 1998 niho nasengewe kuba worship leader muri 1998 cyo gihe ndavyibuka nyapone yadusengeye nari kumwe na nundi worship leader hari yitwa Claude wasigaye haba mu Bwongereza mu gice cha Scotland. So ico nshimira Imana kimwe gusa nuko kuva ico gihe bweza ubu Imana nafashije mbigumamo. Hari benshi babiretse kubera ubuzima canke kumva ko atakintu rentable kirimo cyane ariko je kubona nabibandanije numva ko nta na kimwe cyo binkuramwo naho nokora 24 ntegeza kurondera isaha yo kuririmba neza kwirondera ndabikunda nkakunda abaririmbyi nkakunda indirimbo ikintu cyose kijanye n'indirimbo ni Imana ashize ku mutima murakoze cyane. Okay. Rero ico gihe mwasubira mu gihugu cy'u Burundi urumva naho nyene mwari mukiri batovra none nashaka mumbwire ni iki kintu cabatumye mubigumamo canke muba mwarigeze kugira nkaga mushobora kwiyumvira ati je ndafise ijwi reka ngende gukora iyindi miziki atari y'Imana kugira nshobore kuronka karusho ni iki kintu cabasunikira kugumamo? Burya Imana nikora ibintu byose ari nabagiye nibaza nabo ntibazi n'ukuntu bagiye n'abasigaye nibaza ko nabo batazi neza icyo basigaje ariko ico nzi gusa n'ubuntu bw'Imana ivyo byose narahuye navyo nkurundi gwaruka hari na benshi baje inyuma yanje bageze ahantu kubera music yari tanguye kubuminga like secular kandi bakabona amakaraoke yinjiza amafaranga akabona afisijwi barakasa amakorosi benshi bajya muri za Havana barimbye ahantu hatandukanye most y'abantu baririmba mu ma night club n'abantu twaratanguranye most yabo ariko je kubona nabigumyemwo ntacyo nafise no kwirata ngo nari mbasumbije n'ubuntu bw'Imana numva gushika n'ubu ni nkaho mbwira ngo mbivemo sinzi aho naho byotangurira naho biragoye gusigurira mu majambo novuga ko ari ubuntu gusa n'ubuntu bw'Imana bwangumije mu muhamagaro gushikisa habaye byinshi binkwega nkuko bikorwa abandi bose ariko Imana irashoboza ndashobora kubiresista kugeza isaha nshimira Yesu. Amen, amen. Nike gihe umaze gucamo kigoye kikagutera nko kwandika indirimbo karirimba? Hari ibihe ni byinshi burya mu buzima bw'umwana w'umuntu habaho imiyaga irengana niko mbyita ariko byita n'ibihe bitandukanye umuntu biza utazi naho bizananye hari nk'ibihe naciyemwo no kwita bigoye bya mbere n'igihe aho nasengera habaye ingwano habaye kutumvikana mu burongozi haba ikibazo narabaye gatonya shoke ko sinibaza ko abantu bashaka gushwana ariko bapfa Kristo
cyangwa bapfa ibintu by'Imana gushika n'ubu sindabitahura naho bishika kuri jewe nguma nibaza sinzi byari byuko biraba so byanteye kuba shoke bituma shobora kwicara hasi nkandika. Hari nk'indirimbo nyinshi nagiye nandika zitandukanye zijyanye n'ibihe. Kenshi iyo ndi no mu bihe bigoye nibyo biranyespira cyane, bituma shobora kwandika indirimbo zitandukanye, swate zo kuremesha, swate zibutsa ko hari Imana, turafise Imana uko biri kose, yamiri kumwe natwe. Hari n'igihe ikindi gihe nari ndi muri Amerika, ndi ngaha muri Amerika, madame wanje yari yagira baze basangino n'umwana, mukanya hacaba isanganya n'abantu bari mu modoka barapfuye, bamwe bari kumwe nawe barapfuye. Rero n'abasore bapfuye, hari umwe yapfuye, abandi baravunika nabi, nawe aravunika ahakwa gupfa. Nibuka bampamagaye nari nagiye muri mariage ya mwene data umwe muri Bene, ico gihe na bino ari muri 2013. Ngezeyo nza numva telefone barampamagara, numva ntavyo ntahura, nca ndataha ntaha ndi shock kuko yari inkuru siyo nari niteze. Mu nyuma ngera muhira ko kenshi aho mba nicaye mba nkunze kuba mfise nka gitari cyangwa piano na recorder mba nyifise kenshi. Nace nicara niho nandikiye indirimbo ivuga ngo Imana ni nziza. Ndashinga intaye ko Imana ari nziza, ngo iyo uhoraho ataba ku ruhande rwacu tuba twaramizwe, ariko nyamara ko yabanye natwe, ndashinga intaye ko Imana ari nziza. Amen. Iyo ndirimbo nto yavuye muri iyo situation kuko yagira migwe bien, yari yapfuye kubisa umutwe mu kaburimbo, ariko avayo ujye ubona hajya Imana yamunga iminsi yo kubaho. Amen. Yahuye n'ibihe bikomeye. Nibaza ko ari ibyo nahuye nabyo byankanze bya mbere, byari ibyo. Ubu ibihe byose muye nabyo kuri je ntibari bishasha. Ishaka ko ari episode ibyo nigeze guhura nabyo, kuko imyaka nshobora kuba maze muri aka kazi canke muri Kristo, nabonye byinshi, ariko ico nabonye kimwe gikomeye nuko yasara mwizigirwa. Byose ubicamo amahoro, akanaguhanagura musozi. N'ikindi gihe umwana wanje mfise umuhungu witwa Nathan, yigeze kuvuka afise akabazo gatuma aje kwa muganga, naho narabaye shoke. Hari n'indirimbo nyinshi nagiye nandika zitarasohoka. Nibaza ko Imana nigenda impa umwanya cyangwa opportunity n'uburyo byose, nibaza ko bizogenda neza, nzozisohora. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Ndagushimiye cyane. Urumva indirimbo wandika ni ubuzima ubayemo. Yes. N'ubuzima ubayemo cyangwa ubwo abandi ndashaka n'ibyo abandi barimo, bikampa inspiration y'ibyo nandika. Ndashaka no kumva n'amakuru. Nkuba ari indirimbo yanjemwo bivuye muri situation y'intambara tugeze gucamo mu gihugu, kuva amasasu every day, utazi ibintu nibiki bizohera ryari. Hama nibuka indirimbo yacizamwo ivuga ngo usaba ikigongo twihane. Urashaka kuyituririmbira? Yego, ndashaka kubacishiriza. Murakoze cyane. Yes. Cyane iyo ndirimbo yari ihamagarira umuntu wese kugira ngo agire icyo aterereye muri ko biraba mu gihugu. Je iyo navuga cyane nabwira abo turi kumwe cyane muri monde yo gusenga, ari abakozi b'Imana, abaririmbyi. Nibaza ko amasengesho y'umugorotsi agira ikimaze muri byinshi. Nibaza ko bikenewe ko mu situation zose
tugire icyo dukora, ntitwigire nkaho ntibituraba, ari politiki iraturaba, ari intambara, uburyo bwose ziraturaba, kandi tuzifise ku ijambo, kuko niyo representation twahawe kurepresenta Imana ngaha mu isi. Haleluya. Amen. Saba ikigongwe twihane, twihanure dukire. Saba ikigongwe twihane, twihanure dukire. Ntacyo ubona hafi yawe, ntacyo wumva aho uri, izo nduru n'amarira n'amaganya byumvikana hose, imfuvyi abora abapfakazi babuze kiremesha. Harageze ko ari ico ukora, harageze ko ari ico uvuga. Twihane, twihanure, saba ikigongwe, saba dusaba ikigongwe, twihane, twihanure dukire. Igihe nicyashika indimi zosohoka. Murakoze cyane. Urakoze cyane Papa Willy. Hariho abaririmbyi benshi baririmba, ariko baririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira, bigaherera ku izina rya Yesu gusa, ku izina ry'umwami Yesu. Ariko mwebwe, jewe ndumvira izi ndirimbo zanyu, muravuga cyane ku kwizera. Ukwizera gukora gute mu ndirimbo muririmba no mu kwandika kwanyu? D'abord avant yuko unandika, kwandika ibyo wizera. Burya gukizwa tuguhabwa no kwizera Kristo. So ikintu cyose wokora atakwizera kurimwo kiba atarufatiro gifise. Ni nko kubaka inzu atarufatiro. Kwizera niko rufatiro rw'ikintu cyose. N'igihe wigisha ijambo ry'Imana ntushobora kugira ubushizi bw'amanga ku kintu utizeye. Nicyo gituma ubona kenshi abakozi b'Imana iyo bahagaze imbere baba bafise ubushizi bw'amanga budasanzwe. Burya anavuga n'ibintu we yizeye. Wewe rero ufise ko kibazo unamubajije aca gusubiza bijanye n'ibyo yizeye. No mu kuririmba bijana no kwizera. Muri ibintu dukora byo gusenga nta kintu na kimwe unasenza utizeye ni bure. Simbazira ibyo uriko urasenga. Before yuko usenga utiza kwizera ko hari Imana ikumva. Utizera ko Imana iriho ikumva, umva uriko urabwira nde? Na before yuko ndirimba neza kuririmba nzi ko ndirimbira Imana ikiranyumva. Yes. Urumva hateza kumwo base na foundation y'agakiza kacu n'ibyo dukora byose no kwizera. Kutagiyemwo ntaco tuba turakora. Urakoze cyane kuko ndababajije ko kubera ico gihe umugore wawe yagira accident, urumva waratashe ariko wandika indirimbo ijanye no kwizera. Iyo ndirimbo igihe wayandika yari yamaze gutora mitende canke waruzi kwabaho? Yari mu bitaro. Ico nzi gusaba ariko bagira amascanner bariko atari ibintu byononekaye mu mutwe, ibintu mwe nibyo. Je kenshi yo habaye ikibazo nkunda gucansa nk'umuntu kwinyegeza no kuvuga ni nka kwiretira, ni nka retraite. Ngira jewe ko simba nkeneye kuvuga byinshi muri situation nta control. Uzorabe kenshi
hari igihe abantu umva nabahinga umuntu arashobora kugenda kwa muganga agapfa akumva ngo naka yapfuye, ukaza wumva we wamushikirije iyo nkuru ukazumva kubaje ngo yishwe niki, kandi nawe hari igihe utawukize, uzawumva ntubuzwi nimba ari accident, ntuzi nimba ari indwara. So mba nirinda kuza kwishura ibibazo ntashobora kuronkera inyishu uyo mwanya. Nicyo gihe niretiye kandi nkumva ndiko ndabwira Imana, ndayibwira Imana ni wowe ubizi vyabaye, ni kwanza no kumuzigama ni wowe, ubundi yari kuba yapfuye nkuko abandi bapfuye. So je natangiye gushima Imana ahubwo ataranakira, nguyihora ataba ku ruhande rwacu tuba twari kumirwa mironzwa, nyamara ko yabanye natwe no muri yo kaburimbo. Ndashinga intaye ko Imana ari nziza. Wow, urashaka kwituririmbira? Okay, yituririmbire kacishe ko gatoya. Murakoze. Imana ni nziza, Imana ni nziza, ndashinga intaye Imana ni nziza, imbabazi zayo niz'ibihe bidashira, ndashinga intahe Imana ni nziza, narayibonye mu bihe bikomeye, ndashinga intahe Imana ni nziza, niyo gusamana nta yindi wanye nayo, ndashinga intahe Imana ni nziza, iyo uhora wataba mu ruhande rwacu twari kumirwa mironzwa, nyamara ko yabanye natwe, ndashinga intahe Imana ni nziza, abo yagiriye neza tuyitambire, ndashinga intahe Imana ni nziza, abo yakijije indwara haguruka tubyamamaze, ndashinga intahe Imana ni nziza, abo yaruhuye imitwaro haguruka dushinga intahe, ndashinga intahe Imana ni nziza, iyo uhoraho iyo uhora wataba mu ruhande rwacu twari kumirwa mironzwa, nyamara ko yabanye natwe, ndashinga intahe Imana. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Oh, Amen. thank you so Amen. much Papa Willy, ndazi ko abantu bariko bararyoherwa, ndabizi cyane. Murakoze cyane. Nagoma ndababaza kuva mutanguye ino kariyeri, mutanguye guhimbaza no kuramya Imana, niyihe nyungu niyihe nyungu maze kubona, n'ibyihe byirato ubona muri uno murimo ukora? Urakoze cyane ku kibazo ciza. Ikintu cya mbere ngira nkubwire ni ikintu wakoresheje inyungu, ni inyungu isi idatanga, ni inyungu amafaranga adatanga. Narose inyungu idasanzwe, amahoro mu mutima wanje nahawe n'agakiza nahawe, niyo nyungu ya mbere novuga ko ari ubutunzi mfise, amahoro y'Imana mu mutima wanje n'umunezero n'urukundo. Ibyo ni ibintu udashobora kugura ahantu na hamwe, nawe boguha miliyoni ntushobora gupfa ubibonye atari Kristo abitanga. Iyo niyo nyungu nakwiye kwa Kristo, kandi ntabwo ndayiregreta. Sinshobora no kubigereranya cyangwa mbivalorize mu mahera, kuko ni ibintu birengeye, biri beyond uko no bisigura. Uyu Willy ubona yicara ngaha yuzuye amahoro, no mu mipfunda, mu bihe bibi cyangwa byiza, amahoro aba aganje. Kandi nibyo binatuma
n'ibi byose umunezero utuma ndirimba ubandanya ududubiza. Iyo niyo nyungu ya mbere naronse kuri Kristo, ni amahoro no kwidegembya, kumva nidegembya, kumva ndi free, ata kintu kinyikyo kiranyagiriza mu mutima wanje. Numva ko ari inyungu ya mbere, kuko hari ibyo twita inyungu twebwe ni ibintu palpable, ni amazu n'ibindi byose tubona, amamodoka, ibindi byose ushaka kwita ama company businesses n'ibindi. Ibyo urashaka kubironka n'abadasenga barabironka, umuntu wese akora yakoze araronka. Iyo niyo principe. Ariko hari kindi kiri hirya yabyo kure udashobora no kugereranya, ni amahoro yo mu mutima, yayandi aruta uko amenywa n'umuntu wese, wumva ashibamiye umutima wawe. Niyo nyungu ya mbere numva nakwiye kuri Kristo, kandi yatumye mbandanya n'ibyo niko ndakora mu rusengero, kuko urabishe kubiboneka cyane mu mashengero. Nta bintu biboneka cyane bihari, ibintu two kwita palpable nta bihari cyane biboneka byatuma umuntu biko attracting ngo ugume uri punctuel ugumukora n'ibiki byose. Ariko uyo muhamagaro twaronse wa undi wazanye package ibyo yose nakubwiye, amahoro, umunezero, urukundo. Iyo ndi nko kuri stage jemba nimutse busanzwe, hari igihe ndimuka okay, nkava muri monde y'ivyumviro byanje nkajya muri monde yindi yo gushima Imana yanje, regardless situation, regardless ibyo no circumstances ndashaka kuba ndimo. Ndagenda hama kubera amasaba aca kugira ngo ugaruke, ugacugaruka. Iyo tugarutse rero dutaha hahandi. Ariko je ntaha mfise package. Sanzwe ariko ari doganje, ndavuga je iyo iwacu ni widoga. Sanzwe ariko aravuga nabi, iwacu ni bavuga nabi. Iyo niyo nyungu ikomeye cyane, kandi nipfuriza umuntu wari wese ashobora gukora muri uyu murimo, nta kwidoga kuba muri Kristo Yesu, ni amahoro. Murakoze cyane. Amen. Wow. Nkuko wavuze ati jewe ndimuka, hari ikintu cyitwa wavuze yuko uri umu worship leader. Umbega umu worship leader ni iki? Yes, umu worship leader ni jambo y'icyongereza bakoresha. Ni umuntu arongora worship, arongora guhimbaza Imana no gutazira Imana, nico bisigura. So nta hantu abaririmbyi baba bari badafise umuntu abarongora. Yego. Sinabaririmbyi gusa, ahantu hose hatsa kuba ari umurongozi. Kuba worship leader nibango rimwe bari mu rusengero rijejwe gutaza Imana no kuyihimbaza. So jewe nagize amahirwe kuva nkiri muto, nagumye ntegwa iryo bakwe ryo kushobora kurongora imigwi y'abaririmbyi aho hose ngeze, kubw'ubwabuntu nyine nakubwiye. Kandi sinibaza ko ndi gitangaza gusumba abandi cyane, ni n'ubuntu bw'Imana gusa. Aho ngeze hose nsanga ndongora abaririmbyi, kuko ni cyane nivyo nakuze nkora, kandi nibaza Imana yampamagariye gukora. Ndabikora kandi mbikora nezerewe. Nibuka natanguye kuba worship leader nkuko nakubwiye muri 1998. Kugeza iyi saha sinzi imyaka tuharuye neza, ufashe calculatrice umwana yavuze icyo gihe baza ko abyaye babiri, sinzi na batatu. Urumva rero Imana yangiriye ubuntu kugeza iyi saha, kandi sinditeze kubivamo. Uracabandanya Imana yanje ndacari ku kivi. Amen. Abantu benshi barakora ama concert, abaririmbyi baririmba indirimbo zo kuhimbaza no gutazira, bakarihisha amafaranga. Kubera iki kuri wewe, kubera iki barihisha amafaranga baje kumviriza? Kuko guhimbaza no gutazira biri mu novuga ni kuvuga ubutumwa.
rero kubera iki muri ivyo biteramo mukora canke abandi bakora barihisha? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ikibazo abantu badatahura, ariko nta kibi na kimwe kiri muri ibyo bintu. Concert yitegurwa hajyamo uburyo bwinshi. Ubwo buryo umuntu aba yakoresheje ntubuziho bwavuye. Ishobora kuba ari loan ateza gusubiza, sale ugiye gusaba sale yo kuririmbiramwo ntubabwira ngo haleluya, bakubwira ngo amina. Ubabwira haleluya, bakubwira dola. N'amafaranga bagusaba. So ifu ko abantu baba batandukanye ibintu. Hari ibintu bita ngo wakoresheje ijambo ngo babiherewe nk'ubuntu. Siko bavyise. Ni kuvuga ubutumwa. Kuvuga ijambo ry'Imana. Kuvuga ubutumwa bijana n'igiceri n'amafaranga. Nkaha nibi tuko turakora ngaha, aya n'amafaranga. Izi kamera ziko ziradufata n'amafaranga. Kugeza ku kintu detail no kuri maquillage peut-être nimba yabayeho n'amafaranga. Icyo kirato wambaye n'amafaranga. Iyo tablet ufise n'amafaranga. Nibyo. Iyi gitari n'amafaranga. Ahubwo je no bahimiriza mutange cyane. Mushigikira abaririmbyi, kubera abaririmbyi n'abantu ba struggling cyane. Bafise indirimbo, bafise impano, ariko uburyo ntibuhari. Niyo binanase. Asora karirimbo kamwe naho yasabye fundraising ku bagenzi hirya no hino. Bamwe ku ba diaspora, abandi bagasaba inshuti n'abagenzi. Ahubwo nibaza ko ishengero kiye kukanguka. Kiye gukanguka rigashigikira cyane k'icyo gisata, ko gifise uruhara runini gikora mu mubiri wa Kristo. Kandi kugira ngo kuririmba kubeho nje muri studio rabo niki amafaranga. Byose nkubwiye ni faranga kurindi kugezaho nzo guhamagara uze kumviriza. Kandi kigutwenza rero ayo mafaranga bavuga $20 cyangwa $30 barishije, hari gata covering, siziko wari mubizi, hari gata covering expenses. Ugiye kuraba example nk'ama concert asigaye abaho urabye nk'amasare ukene ibintu vyiza kameme. Hatiza kujamwo za sponsor n'ibiki byose. Aje amafaranga abaje nko kuri ya kamera gusa. Kamera gusa. Muri nje cyo kwisokera hajya gusa Imana yagize n'Imana agasohokana gusa ijya video ijya kuri YouTube, nta kindi kinaza gukuramo. Ajya n'amabanga gusa abantu batamenya. Nico gituma savye umuntu wese atabitahura azo kwegera abaririmbyi bayage, bazomubwira ukuri, hama nawe acaraba ico yokora. Ahubwo nibaza ko bazova bihana. Bazova bihana kubera ntabwo bakoze icyo bateza gukora, gukorera bene se. Bari in need. Abaririmbyi mu basupporting bishoboka. Kandi mpamagara n'amashengero yose, abapasitori, abantu bose bashobora kuba bafise ico boterera. Muhaguruke mushigikire iki gisata cyo gutaza Imana no guhimbaza. Nico gituma abaririmbyi kenshi bahura n'ibibazo byo kuva mu mashengero, bakabivamo ugasanga bararushe, bace bajya kuririmba secular. Twebwe tukihuta kuba judging, tukihuta kubacira imanza, aho kubegera kugira ngo wumvize nikiye cyatumye uje hariye. Reka urukundo turugaragaze muri byose. Amen. Reka tubasange. Hari n'ugwaruka gwinshi cyane cyane nk'iwacu mu Burundi, ko ndabona no mu Rwanda hariko hararuka ugwaruka, ariko nta support rufise. Benshi ntabwo ari support gusa financier, nta na support spiritual bafise. Bahaguruka gusa kumva biraryoshe bakabyinjiramwo, bamwe bagashaka kugwanira kuba abastar kandi bidafata. Ntushobora kuba umustar udafise amahera. Nico gituma mu nzira agace kati korose akagenda. D'ailleurs nta n'ubustare twe dukeneye. Dukeneye ko Kristo agaragara muri twebwe. Nta kindi. Ibindi uzogenda umbwirira abo bantu batavyumva, ahubwo bihane, bagaruke baterere, bashigikira umurimo, kuko bazobibazwa.
ndagisubiyemo bazobibazwa instead yo kwihuta guca imanza bazusanga urubanza rubagarutse ko nta mafaranga burya barembye binjiza bagusabye $20 uyigura McDonald hariya iyo usokaye n'abana $20 ukuva umuntu atangiye kwidogera $20 ntarabe intebe yicaye ntarabe environnement yaho yicaye ntarabe n'ibyo ari karumva umuntu yitwa ko yaje kumva ibintu by'Imana ukidogera $20 n'amashikanwa muzava muyidogera yo mu rusengero mutanga please wake up abantu bavyuke amashengero avyuke dushigikire ugaruka wacu dushikira abaremvyi bacu kugira ngo Kristo kuko indirimbo ziratwara ubutumwa cyane byihuta cyane gusumba ama YouTube ama radio hose indirimbo burya irihuta cyane gutwara ubutumwa so iyo ni inzira imwe Imana yaduhaye ni channel iyo umaze kubona uyu Imana yahaye gifting hiyo so mwegere wemvestise muri we uzora ukurakorera ubwami bw'Imana ibindi Bwana wabariki amen urakoze ku kintu cyo nariko ndaraba Willy ntabwo muri iyi kariyeri yawe ingene muyitwaramo Willy n'umuntu azwi murazwi kuva kera ariko ingene mwitwara ubu unye hariho abantu bariko hariho abantu Imana yahaye ingabire abana batoya nkuko mwavuze baririmba kandi tubona ukabona yuko umuntu arafise ingabire ariko ukaca usanga agomba kwigana kubera iyo ngabire Imana yamuhaye agomba kwigana ibindi bintu abo bandi nkuko mwavuze abatare niyihe mbega umurongo umuntu aririmba indirimbo z'Imana yofata kugira ashobore gushikana message atanga indirimbo aririmba zigafasha abantu zikabakiza ni gute umuntu nk'umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana ashobora kugenda kwifata akitwara mu rugendo abarimo murakoze cyane kibazo ciza abaririmbye ikintu cya mbere kino bakora ni umurimo wabo hari gujana n'amarangamutima urumva amarangamutima icyo ari cyo emotion kandi nabo abo twita secular iyo baravye kenshi ukaraba ukuntu bakora abantu bakora gospel barisika kubona bari inyuma mu buryo bwa qualité n'ukuntu bakora niba marketing yabo sasa abo bana ikintu kibica ni kimwe niya manque ya assistance benshi ntabwo babankadra ntibafise education de base spirituelle before ukuririmba tuza kufise education de base spirituelle iyo niza kutuma uza gushaho itandukaniro rya wewe na secular igihe idahari rero azi kintu gica gikurikira comme nta reference afise spirituelle aca fata reference yindi hanze ni handi tubona atanguye nawe kwambara ipanara y'itibuye atanguye gushiraho ibintu kugira ngo ase nabo hanze kuko indani ntabwo bafashe umwanya ukwiye wo kumwereka valeur z'igikristo ataza kugenderako twe twagize Imana twarutse igihe social media itari bwabe nyinshi cyane ariko abubu bari envahi bari attaquer TikTok Wiki Instagram bari attaquer n'ibintu byinshi kugezaho n'abaremvyi bamwe muri Amerika utumvise nk'amajambo ariko aravuga tutosha kumenya indirimbo ari secular cyangwa ari gospel so twigiye cyacu harimo n'ama principe twagenderako hari ibyo bakubuza sasa turakura kubera kuvyigishwa igihe gikwiye nk'ubu no kwaduka ukazibona shiza wa Madrid
jewe cyo ukazobona nadutse ngo shizaho amahereni ehana sizi ibintu byabaye shobora kuba mba nanyoye itabi ryo hanze kugira bigende gutyo sinshobora kuvuga ngo mbikore ego fona kuko nkurikiranye n'inyigisho na ronse education nahawe tubona no mu mico kwanza yaho twakuriye biragoye kubona nk'umurundi rumva akora ibintu mwene ivyo societe ari gita kwakira neza kandi umenye kandi no kuvuga ubutumwa fokura ni bandi rukora serva hindi rukora serva ukuntu usa nawe uri kuravuga Yesu birashaka kulimita message yawe nahishika fo kwiga nkuko Bibiliya tubwira ugeze muba mubaromo b'umuroma kugira washikane ubutumwa bwiza muri Amerika urashaka kuja kuvuga ubutumwa wambaye ikabutura uzogende bujumbuje kuvuga ubutumwa wambaye ikabutura baza kubaza kuvuye kuryama ariko ngaba kubwira relax so no kuraba neza abana biwacu rero ntabwo babi wacu kubera social media yabatwaye ubwenge bose baba muri Amerika bose baba mu Buraya kandi bari Bujumbura bari Kigali benshi hari igihe bambara n'impuzu za winter kandi kubera kwigana kuri aba bastare bo ngaba baba bari muri winter ukora umuntu yambaye manto Kigali uri kurumva cyangwa Bujumbura hari unigeze kubona yambaye manto izuba ry'Ibujumbura je narumiwe ego urumva so influence komeye cyane bari mwirinde sibo nabo ahubwo nakazi kanje jewe nakundi wese yaronse ugo rufatiro kare kugira ngo babwire ariko nabo basigaye afite ingorane amatwi yabo aragoye kumva tuza kuvuga icyongereza gero bakumve ubabwiye ikirundi bacavuga kuri dépasser par ibihe urumva ariko ntaciyo tubuza tuzuterera ibyo dushoboye kumbure ntazo buru kuzo kumva akagaruka gakorera Imana nkuko byateza kuba na ubundi basengere ubahanure apana kubacira ku rubanza icyo nico mbuza rero bene data bitwa ko bari mu mpwemu gusumba abandi basengere ubahanure mu rukundo ibyo bizoba amahoro ibisigaye niba tumva bakabandanya bazobibazwa n'uwabaremye Imana ibahezagire murakoze nihe ndirimbo ndazi ico kibazo ngenda kubaze kiragoye niyihe ndirimbo ukunda kurusha izindi canke niyihe guhezagira zanje ahubwo muzanje zose nibaza bivana n'igihe nziririmbyemo burya indirimbo bivana n'igihe kuvuga ngo ari indirimbo isumbi iyindi biragoye ariko arakaririmbo kera nakunda ko muri Sunday school ko nagira ubuntu bwo gukura muri Sunday school nakarimbo kari simple ariko numva ko kari meaningful gasobanura byinshi cyane ku buzima bw'umukristo sizi ko nugacisha nka verse imwe ukumva murahawe kazi gira verse imwe nakarimbo kakera ndazi ko nawe ushaka kukamfasha ndibaza sarankunda 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 nubwo ntabikwiye amen wow sibyo nari niteze bra ndazi n'abadukurikiye baraza gutangara mu bana ufise hari umuntu afise impano nk'iyi wawe cyo ni kibazo cyiza umbajije urakoze mu bana afise nirinze kuba influencinga ibyo nkora ariko
barambona mbikora ari muhira ari ngaha hose barambona. Bamwe rero hari nk'umwe ubu asigaye avuza ingoma mu rusengero, umwana wanje mukuru witwa Excellent. Kuva turi i Bujumbura kwijabe yamaza akiri mu bebe yahagarara araba umuvuzi w'ingoma akamuraba yari muto cyane ico gihe, ku buryo ashitse ngaha nabona byarabandanije akegera ingoma, kugezaho n'ivyo avuze ubu ntavyo namwigishije. Hari igihe ushobora kwibaza ngo jewe hari ico namweretse cyane nagize gutya, wapi bimurimwo kuri level nanje bisiga. Ibyo avuza byose burya ni ibintu we umubwiye ico akora ku munwa aba yagifashe nta kindi. Ku buryo uko mubona abandanije neza ashobora kuva mu mvuzi w'ingoma mu rwego mpuzamakungu misiri imbere. Kuko ability afise n'ugutwa afise musical kuri advanced. Uwundi afise ujya umuhungu wa kabiri twa Nathan we araririmba cyane. Naramurecordinze iyo ndi muhira nkavuza piano ni waza twaririmbana. Umukobwa we yaracari mutwe afise imyaka 4 ariko nawe araza. Iyo mbwiye Nathan aririmbe nawe hari giyaza ngo and me daddy I wanna sing. Yeah, so somehow bafise influence y'ivyo nkora ariko ntabwo bibatoza ku nguvu ngo babikore. Uzobikunda azobikora. Akico ndiko ndabona mbona harimo impano muri bo. Amen. Wow. Ntuzutangara misi iri imbere ubona bariko arayobora worship cyangwa bariko araririmba. So nivyo n'ubuntu bw'Imana. Kandi nacyo nifuza ko nabo bakorera Imana kuko ntaco bisa. Ushobora kubigiranya ikintu na kimwe. Gukorera Imana biraryoshe. Biraryoshe ya. Mora ntera abantu inkuru. Ngoma mvuga ngo naririmbye kuva kera nakuri Imana kuva kera. Ari abantu duhura bakanshira muri generation yabo. Bakabona the way I look kavuga ngo kudahinduka. Nari nkavuga nati ntavyo nzi. Ibyo mwe mukora inguvu mukoresha za gym na hehe nibiki. Je nta nivyo nkoresha cyane. Nibaza ko umwaye muri murenda umara kuri stage. Kandi ni Imana tu. Ni Imana ni natanga kuramba, ni itanga byose. Ku buryo nanjye murabiraba nkatwe nkavuga Mana. Uri Mana nziza. Ngirira neza. Kubona kugeza iyi saha nkiri uyu ubona yicaye imbere yanyu. Ndibaza ko nabaza kumbona bashaka kuvuga ngo wiri ntahinduka. Cyane ari wambwiye ngo ubwo wahindutse bera. Instead yo kuba gusaza uguma wiyubura. Niko n'ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yes ngo abizi yuhoraho bama biyuburura mu nkomezi isha. Urumva? So nivyo briefly Willy n'uyu yagira ubuntu n'Imana. Yakunzwe n'Imana atabikwiriye. Akumva urukundo rwayo gushika n'ubu rukinkiki. Amen. Nta bindi numva norenza ko ibindi Imana ni nziza. Amen. Kandi nacyo nipfuriza umuntu wese ariko adukurikirana ntushobora kuvuga ko isuka riryoshe utarashira ku rurimi rwawe. Ntushobora kuvuga ko Imana ari nziza utari experiencing ubwiza bwayo. Hari igihe babivuga ukabaza ngo namakuru samakuru. Imana ni nziza. Amen. Murakoze cyane. Turiko turarangiza ikiganiro cacu nashaka umbwire ibintu bitatu abantu batazi kuri Willy byiza, like umuntu aje akavuga ati akakubaza ati Willy wivuge mu bintu bitatu abantu batazi. Asha ibyo bibazo birakomeye cyane. Buryo kwivuga neza biragora. Ahubwo no kubaza wowe uvuga ibyo umaze kumbana ko imisi umaze umuntu.
kwivuga biragoye ariko ndashobora kuvuga kimwe gusa ibindi ngiye kubivuga birashobora kuba interprete ukundi kuntu. Willy akunda guteka. Nivyo? Ukunda guteka iki? Ya, je ngunda guteka. Ngunda guteka ibyo kurya byose. Kindi ndashaka guteka. Ya, ndateka neza kandi umuntu wese nawe wakuzanaho natetse arashaka kwibaza ninde yatetse. Ndabikunda kandi nta numwe yabigishije. Na madame wanje giye asanga muri Amerika yazasanga ino. Yasanze nteka rumva aratwenga ubwa mbere. Ndavuga uri gutwenga iki? Ndavuga jewe aha sigaye ndi metre cuisinier. Sigaye ndi metre cuisinier urumva. Ya ndateka kandi bikora numva ndyohewe. Je ndajyoye kugaburira abantu iyo natetse kandi iyo bariye bakavuga wow ibyo kurya biraryoshe nce numva nezerewe tu. Nibaza ko ari ibyo gusa ibindi ngiye kubivuga ni byanyu mwe muko murakurikirana namwe abamenyesha makuru mushaka kumvuga ko nawe ubundi ujya kwivuga biragoye. Je ndavyemeye ko bigoye rero igihe nariko ndategura kino kiganiro hari abantu nabajije ndababwira nti murashaka kumbwira Willy ingene wovuga Willy ninde. Rero hariyo ibintu bagiye barahurizako rero ngira ndabigusomere ndabikubwira wa mbere kandi hari abantu bambwiye ati uzobimubwire. Hari uwa mbere yarambwiye ati Willy ni umugwaneza. Barasubira kandi barambwira ati Willy aciye bugufi. Ngo uwundi arambwira ngo Willy ntabwo ari umustar. Ntiyishira hejuru. Ego. Uwundi arambwira ngo Willy ndakunda ingene aririmba ngo indirimbo zisunitse n'umuka wera. Ivyo nivyo bintu abantu bagiye barahuriza ko hari uwundi yambwiye ati Willy ndakunda ingene abegwa. Oh my God. Urumva ngo Willy ndakunda ingene abegwa. Rero nagira ndabashimire papa Willy. Mwakoze cyane. Merci beaucoup. Ariko ntidushaka kugenda uko. Nawe ntidushaka kurangiza ikiganiro cacu uko. Ndabasabye muturirimbire kandi. Je ndakunda ijya ndirimbo nanje nisabira indirimbo kubera ndayikunda. Ndakunda ijya ndirimbo ivuga ngo turi ubwoko butavumika. Ijya ndirimbo mwayiyumviriye gutega papa Willy ava yo kwiririmba. Ijya ndirimbo nandi sinde ku kazi. Nari nicaye ku kazi nza numva ijambo rinjemwo. Ariko nayo nsubiye inyuma gato nibaza ko yari yavuye ku bintu nari numvise somehow. Ego. Ya nicaye ku kazi nca numva ijambo rinjemo ngo mbe ninde yovuma uwimana yatoranije, mbe ninde yovuma uwo yihereye umugisha, urabaza Baramu yarabigerageje asanga ahuye n'ubwoko butavumika, kandi abo yahamagaye yarabatoranije, abo yatoranije yarabatsindanishirije. Ubu nta rubanza kuba ari muri Yesu, yabagize kubu bwoko busha, turi ubwoko butavumika, ihanga yitoreye, banyabyaha yahinduye, abera bo mu bwami bwe, kuko abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ubu nta rubanza kuba ari muri Yesu, baridegembya nta rubanza. Ubu
nta rubanza kuba ari muri we, ibya kera byose Yesu yabigize bisha. Ubu nta rubanza kuba ari muri we, ibya kera byose Yesu yabigize bisha. Wow, 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 wow. Amen, amen. Nukuri murakoze cyane. Murakoze namwe. Ndabashimiye kuba mwitavye ikiganiro cacu. Nukuri Imana ibahezagire. Namwe Imana ibahezagire cyane kubera mwamaye akaryo ko kuganiriza bene data, inshuti, abagenzi. Imana nabwo ibahezagire kandi igihe bazoba bumva iki kiganiro ibaganiriza. Imana ibahezagire cyane. Inshuti bavandimwe mwakurikiranye ikiganiro cacu warubizi, ndabashimiye cyane. Nongera nshimira n'umutumire wacu Papa Willy, ndabashimiye gose. Naje ndabashimiye cyane kubona mwantumiye kandi mumpa n'uyu mwanya kugira ngo tuyage. Imana ibahezagire. Namwe ibahezagire. Ndazi ko abadukurikiye baryohewe. Rero nashaka ndabamenyeshe programme za CLC turaterana Friday kuva 8 p.m. gushika midnight na Sunday kuva 10:30 gushika 1:30. Rero turabahaye ikaze, karibu. Twongera tubasaba amakomanta yanyu mufise ivyo mwobaza umukozi w'Imana Willy, turabahaye ikaze. Ndabashimira. Jewe nariko ndagirisha kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze. Murakoze cyane, mwakoze kudukurikira. Warubizi.